magenekerezo ya 4, 5 na 6 Kigarama uno mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Sinzohagera aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yarifadikanije n'abakristo b'ishengero rya Methodiste Uni mu gikorane categuwe na Paruwase Kayero yo muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana. Mwijambo yashikirije Nyeniteka Sinzohagera yahamagariye abarundi kubandanya babana mu mahoro mu kwirinda indyana aho zozana na hose kuko ariho bazoshobora no gukora ibikorwa byo guteza imbere igihugu n'imiryango yabo. Yaciye amenyesha ko ivyo vyose bishoboka ari uko umuntu yiyeguriye Imana. Twige kubana mu mahoro. Ivyo navyo kugira ngo bishoboke nuko umwe wese abanza kugira amahoro mu mutima wiwe. Amaze kugira amahoro mu mutima akabona gutanga amahoro kuri mugenzi we. Kuko abarundi barayamaze bavuga ngo umuntu atanga ico afise. Ndushobora gutanga amahoro ngo yahe mugenzawe nawe ata amahoro ufise mu mutima. Na ico tuma tugira amahoro mu mutima nuko twiyegurira Imana. Niyo mpamvu banyakubahwa mukoraniye ngaha mpamagara n'abarundi bose tugire amahoro mu mitima yacu. Kurya abarundi turamukanya ngo amahoro kariyo ndamutso yacu, kandi ngira ku isi nzima ni ibihugu bibiri biramukanya amahoro, ni igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Israel. Muri Israel baramukanya shalom, natwe turamukanya amahoro, byose n'amahoro. Nivyo bihugu bibiri mu ndamukanyo ya ari amahoro. Ko turamukanye rero amahoro, iyo duhuye reka ayo mahoro tuvuga ntabe ku munwa ariko abe by'ukuri amahoro yo mu mutima. Wumve uramukije umuntu ngo n'amahoro ari ivyo by'ukuri umwifuriza. Wumve yuko wifuriza amahoro mugenzawe, ivyo bizotuma bigenda neza. Umukuru w'inama nkenguzamateka yasavye urwaruka rwo muri Methodiste Uni kudasigara inyuma no kuja hamwe bagategura neza imigambi yo kwiteza imbere kugira ngo bazoshobore guhabwa ingurane mu ibanki y'urwaruka. Yaboneyeho akaryo ko kumenyesha abakenyezi ko leta igiye gushinga ibanki izobafasha mu kwiteza imbere. Yaciye abasaba nabo nyene kuja hamwe kugira ngo bazoshobore kuronswa ingurane. Mu bijanye n'inyigisho yatanze, Nyeniteka Sinzohagera yashimikiye ku bijanye n'ingene umuntu wese yomenya ivyo asaba Imana, yongera abahanura kudasabira ibibi abansi babo. Ico gikorane kirangiye, abakristo bo muri Paruwase Kayero baciye bashikiriza abantu aho nikora n'abageze mu zabukuru imfashanyo igizwe n'uburengeti. Bongeye barashikiriza Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera utuganuke dutandukanye harimwo n'ishashi y'inka.